Kimwe mu bintu nkenerwa mu rugendo rwawe rwo gushika iterambere ry'ubutunzi ni kumenya yuko amafaranga afise ingingo ngenderwa ko ziyagenga. Nubwo ziboneka nk'izisanzwe, abagiye bazibariza bose bagiye bashika kure mu by'ubutunzi. Ni kuri Big Dream Media. Nimba rya mbere ukurikiranye, ndagutumiye kugira like na s'abonner, wongere ufende ko akamenyetso k'inkengeri kugira ngo wamuronke ama video yacu. Twisunze ubushakashatsi bwakozwe n'abahinga mu by'ubutunzi nka George Clason na Michael Phillips. Turashobora kubona ingingo zitanu mu nkuru zigenga amafaranga zagiye zifasha abantu benshi cyane ku isi gushika iterambere ryabo. Ingingo ya mbere yatwa na Michael Phillips ivuga ko amafaranga cyangwa kuronka amafaranga no mwimbu hazita yuko uriko urakora ikintu gifite agaciro mu bantu ku buryo baguha amafaranga kugira bakironke kuko kibafitiye akamaro mu buzima bwabo. Ino ngingo irashimangira ko kuba tuha amafaranga uriko uraronka biva ku mpamvu zibiri nkuru zikurikira. Impamvu ya mbere kuba amafaranga uriko uraronka nuko atakintu cy'akamaro uriko urakora mu bantu. Kubw'ivyo urakwiye kwiyumva ikintu wokora gifitiye akamaro abantu ku buryo bategerezwa kuguha amafaranga atagwiga imanga kuko baba bagikeneye. Impamvu gira kabiri nuko ushaka kuri kurakora kandi ugakora cyane, ariko ibyo uriko urakora bikaba byarataye igihe bitajanye n'ibihe canke aho uriko urabikorera birakenewe cyane. Kubw'ivyo urakwiye kuraba ibintu uriko urakora yuko bikenewe muri abantu uriko urakorera canke bitataye igihe. Ingingo ya kabiri yanditswe na George Clason ivuga ko amafaranga ajya kwabo bantu bama barondera inzira zo kuyakoresha mu buryo bwunguka. Ingingo ya gatatu yanditswe na Michael Phillips ivuga ko amafaranga afite umugenzo kujya kwabo bantu bizera ko hari kubgabo. Imwe mu ntambamye ituma abantu bamwe batonga amafaranga cyangwa badashika kure mu iterambere ry'ubutunzi nuko kuntu bikengera bakabona yuko nubwo bakora cyane gute badashaka kuronka amafaranga menshi. Limiting belief. Ingingo igira kane yanditswe na George Clason. Ino ngingo iraba cyane urungano rwa kino gihe. Ivuga ko amafaranga ava canke ahunga abantu bose bategeka kuzana inyungu y'umurengera idashoboka. Mu kumviriza impanuro z'abatekamutwe babizeza inyungu z'umurengera ku mutahe muto kandi ku mwanya muto. Gutyo abantu bagashora amafaranga yabo mu bintu batazi neza uko bikora nuko byunguka, ariko bakwezwe n'inyungu bumvise, gutyo bikarangira bahombeyeyo. Ingingo igira gatanu yanditswe na George Clason ivuga ko amafaranga agwira kandi akaguma ku bantu bayakoresha hisunzwe inama baba bagiriwe n'abahinga mu by'ubutunzi. Kubw'ivyo imbere yuko ushora amafaranga yawe mu kintu cyo cyose urakwiye kurondera inama y'abantu bafite ubumenyi n'uburambe mw'ico kintu ushaka gukora. Reka ngushimire kuba wabanye nanje kuva ku ntango gushika ku ino video. Nongera nkubisogera partage kugira ngo ushikire abandi. Remember to be always the best version of yourself.